Uwo mukino w'abana wo kuva ku kiraro kiri nko ku metero 15 hejuru y'uruzi Murembwe bakorokera muri urwo ruzi nivyo abavyeyi bo ku mutumba Nkayamba muri komine Rumonge bavuga ko bateye impungenge nyinshi kuko bashobora kuhakomerekera canke bakasiga ubuzima nariryo urwo ruzi rutemba ruba rurimwo ibiti n'amabuye rukura mu misozi ihanamiye ico kiyaya c'Imbo. Uyu ni umwe mu bavyeyi avyigana. Ikiraro ca Murembwe kuvuga ku kiraro co haruguru ikiraro bivugwa ko cakozwe kuva ku Babirigi. Abana bava hejuru ku kiraro hejuru ku muzingi kuva hejuru umanuka no ku metero 15 abana bakabanuka mu mazi bakoroka, kandi Murembwe nago n'uruzi runini cyane kandi rufite inguvu ruva ruguru mu misozi hashobora kumanukamwo ibiti ndetse n'amabuye. Rero impungenge dufise nuko ibibondo bishobora kugira isanganya n'umuntu ashobora kumenya iyo umwana yazimiriye. Abo bavyeyi bababazwa nuko abapolisi bakorera hafi y'ico kiraro ca Murembwe bajejwe uruja n'uruza barorera umukino w'abo bana ariko ntihagire ico bakora. Bagasaba bashimitse ko abo bajejwe umutekano bihagarika hakiri kare atawurahasiga ubuzima. Kuba abajejwe umutekano bari harya kandi aho bahagaze nko ku metero 30 ariko igipolisi naho abana bakoroka bava hejuru bikerera uruzi rwa Murembwe. Ivyo bintu kenshi biba barorera nta mame no kwamama. Icari kiri gukorwa uko untumbero yo kuraba uruza n'uruza amabarabara, kandi mu mpande yaho hari ibindi bintu bishobora koronekara. Cyose ni ukuri bakabikora bakaraba ukuntu abo bana bokwanigwa ndetse bibaye ngombwa bagahanwa. Abo bavyeyi bagahamagarira abandi bavyeyi bo ku mutumba Nkayamba guhagurukira ico kibazo mu guhanura abana babo kureka gukinira kuri ico kiraro, bakanabasigurira ingaruka mbi zishobora kubashikira mu ntumbero yo gukinga isanganya.